iki kinogo twavuze kimwe co ku Nyambeho, aha turi agacimbiri Gisuru muri komine Giheta, mu binogo 120 twarondeye tukabura, iki conyene nico kimaze gutoroka, nico cavuyemwo ibisigarira by'abantu twasanze baratawe muri iki kinogo. Kubera turi ku mutumba canke gacimbiri Gisuru, aha twakuyemwo ibisigarira by'abantu 200 n'abantu 4. Aha mwumve 200 n'abantu 4 bisigura yuko tuba twibagiye guharura bimwe biba byacitse, ivu, ubunwenwe, amagufa aba yacitse ifu. Ayo ni ya magufa ushobora guteranya akavyara abantu bamera nk'abangana 204, kuko imashini aho iciye iriko irafurira hari abantu bamanyagurika bagacika ubunwenwe. Iki kinogo murabona ko ari kinini, ariko hirya y'iki kinogo batoye ikinogo kimwe cegereye uruzi, naho nyine twarakuyemwo abantu bishwe. Ariko ngaha duhagaze mu Giheta, agacimbiri Gisuru, abantu benshi bakuze babonye ivyuma, amatigatingi, imashini ziriko zirakora, bavuga bati naho mumaze kwimba mukabura, aha hari abantu benshi bataweho. Iki kinogo inzu yariko yose yarabomowe, yayubatse atazi ko mu kinogo haryamyeyo abishwe. Yaguze ikibanza mu 1989, yifuza kuhubaka 1993, haca bugwimo, aca aratenyenya, hanyuma hageze mu 2009 aca arahubaka inzu. Mugabo yahubatse hari ishinge, yahubatse hari ibiti, ntiyarazi ko agiye kuryama hejuru y'amagufa y'abishwe, y'abatawe mu kinogo. Iki rero tucite ikinogo ca mbere. Hejuru hariko inzu y'uwitwa Chanel yubatse abangaha nyene, niwe yimukiye muri iyi nzu shasha yubatswe na Severe. Hepfo gatoya murahabona, tuca twagendagenda, hari ikinogo ca kabiri. Ico kinogo ca kabiri naco cari cubatsweko akazu ka sugumwe. Ako kazu ka sugumwe bariko barakimba, barabonye amagufa makeya barayata, hanyuma barabandanya. Niho rero buke buke bumvise ko turiko turakora ku ruvubu, imashitsi baza baratinyuka kutubwira ukuri. Ariko ko kuri kwava muri bo bene inzu, kukongera kukava mu vyabona bikuze, vyabonye ingene amakamyo yaseha abantu ngaha imutobo, amakamyo yaseha abantu hariya imashitsi hafi ya Irazi. Mu majambo make, aha imutobo twakuyemwo ibisigarira 658. Ibi binogo ntibisanzwe, kuko ikinogo kimwe, cane cane iki kinogo, abantu twakuyemwo nka bose bari baboshwe n'umugozi ukomeye, amaboko ari mugongo.
tumaze kwerekana iyo migozi abizi by'igisirikare bakayibona, abo muri Etat Major Bujumbura batubwiye bati iyo migozi ni y'igisirikare, nta handi dan ikora, nta bandi bayigura atari igisirikare. Etat Major y'igisirikare yatubwiye iti iyo migozi ni y'igisirikare, kandi n'ubu iracakomeye, muraza kuyibona nitwayimukira ku kibanza bisiberamwo. Iyo migozi n'uyu munsi iracakomeye, ni imigozi y'igisirikare, ni ukuvuga yuko itadandazwa ahandi, itagugwa n'izindi nzego atari igisirikare. Aha twahatoye hari akazu ka sugumwe, niho navuze ko havuye abantu 658, ariko mugume mufata yuko iyi mashini ije igacucuma ivu ija hasi, hari amagufa menshi acika, ivu ubunwenwe bisigura ko barenga.